Mbo je nabaza ko amakuru mwayarosa bikwiye. Amakuru mwararosa akwiye kuba atahari ushobora kuba atabishatse. Je naratumi kandi natumiye abantu bose nuko waje tuheje kuvuga ijambo. Umuntu yafise urubanza aratumira. Bamwe baraza abandi ntibaza. Urumva rero ega turi muri anniversaire ihari. Turi anniversaire y'uyu kandi uyahari abagenzi bahari. Nibaza mama naho yo batahari ko ntavyo mu bisa amajambo make sinzi yayo. Yego. Oh yes, 1, 2 everybody, and my name is Radio, this is Loy TV. Oh yes, Mr. Radio, ndakubwira ati I'm back again. Nagarutse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker akuri micro ya Loy TV. Yes, Jena Isma uno musi rero otwatembereye ahantu otwagiye gukubita surprise y'ubumesha. Yes, benda kubwire namwe mu makuru yigeze guca kuri Loy TV, amwe mu makuru yigeze kuvugisha abantu be cyane, amwe itandukana rya Mireille asanzwe akina filme, asanzwe abikora neza muri filme Burundi. Ni Mireille rero yatandukanye n'umugabo murabizi sino kwigwanda bisubirako ni kiganiro cyacenga kuri Loy TV aho havuzwe amajambo menshi. Sasa rero uno musi hari anniversaire y'abajya abana abasangiye Mimi n'ujya mugabo, hari anniversaire yabo iza gukogwa uno musi. Sasa rero oje navuze ati ko ari anniversaire y'abana ba Mimi, reka tugende turabe yuko Mimi aza kuhashika mu gihe tuzi yuko batandukanye n'umugabo, ariko rero baraho batandukanye baba basangiye abana. Sasa twaje tuvuga ati reka tugende turabe yuko Mireille aza kuhashika kugira ngo duce tuyaga nawe tumenye byinshi. Yes cameraman, nta bintu byo gutinda man. Yes 1, 2 bakunzi ba Loy TV, twamaze kuhashika rero muri cya kibanza twababwira. Twashatse guhita surprise ariko ntibyakunze ko dukubita surprise kubera hari byinshi byatugoye, ariko twamaze gushika muri cya kibanza. Ni sawa, mumeze neza, murakomeye. Agese bakuzi ba Loy TV dibaza bamaze kubona twamaze gushika ngaha rero aho ubona yuko ibintu bimeze neza cyane. Sasa umeze neza? Ndashima. Amakuru neza bakomeye. Yego. Yes, twashatse kuguta surprise ariko nubwo byatugoye hari twatugoye aho batwangiye ko twinjira, ariko bakuzi ba Loy TV twagerageje kugira ngo dushobore kuyaga nawe. Dufite byinshi zo kuyaga nawe dibaza ubona yuko n'umunezero n'umuryango aho ubona yuko bishimye. Turaza kumenya ambega n'igiki cyabakoranije byose gato turaza kumenya mu kanya gatoya. Ndabona abantu ni benshi cyane aho ubona yuko ari umunezero. Petit gute umeze neza? Urakomeye? Urashima? Ndamukiza abakozi ba Loy TV. Bwati murakomeye? Babwira ati murakomeye? Babwire gose. Yes bakuzi ba Loy TV, nimba yibuka neza uyu mwana ndibaza uramuzi, n'ujya ndibaza uramuzi. Yes niyo mpamvu rero twashimye kuzanga kugira ngo tuyage byinshi, ariko rero je kubganje novuga yuko ikintu cyane cyanzanye ariko sanze atagihaye, sinzi yuko yinyegeje cyangwa imeze gute. Je ikintu cyane cyanzanye hari kuraba yuko umwigeme azwi ku izina rya Mimi asanzwe akina amafilme ari mwa kino kibanza, kubera yuko numvise amakuru yuko abana biwe uno musi bashobora kuba bafise anniversaire ngaha nyene. Niyo mpamvu na twaje twihuta, ariko rero sindi ko ndamubona neza, sindi ko ndamubona gaha sizi. Petit aguruka gato, reka nicara kugira tuyage twiciye sibyo none. Yes sasa ariko hari umuntu abona ngaha. Hari umuntu abona ngaha uyu umuntu abasabantu haba abantu bose. Ego abantu ndababona, ariko hari umuntu umwe ntariko ndabona ngaha, kandi ari we novuga yuko yatumye tuza ngaha mwa kino kibanza. Nguyu umuntu yabakoranije hano. Wadukora Yes bakuzi wa Loy TV urabona bene uyu urabona abana babiri nibo badukoranije uno musi. Yes ariko rero aje novuga yuko hari umuntu naje kuraba ngaha, nari nzi ko neza kumusanga ngaha kuko mbega mama w'aba bana ari he? Shombaje ikibazo re. Yes kadogo haguruka gato nicare abe ndakurere. Yes ndashaka kubaza rero mbega mama w'aba bana ari ega turi muri anniversaire ihari. Turi anniversaire y'uyu kandi uyahari abagenzi bahari.
nibaza mama we naho yo batahari ko ntavyo nzi mu bisa amajambo make sinzi ya yego uvuze ati mama we wadahari mbega kugira anniversaire y'abana mama we wadahari ivyo bintu ntubona yuko umenga ntibisa neza ukuntu je nibaza ko amakuru mwayarosa bikwiye amakuru mwararosa akwiye kuba atahari ushobora kuba atabishatse je naratumi kandi natumiye abantu bose nuko waje tuheje kuvuga ijambo umuntu yafise urubanza aratumira abamwe baraza abandi ntibaza urumva rero atawaje izo ni impamvu ziwe sinozimubaza mbega uvuze yuko ati iyo ufise urubanza bamwe baraza abandi ntibaze mbega vy'ukuri woba waramuhaye ubutumwa ukamubwira ati abana barafise anniversaire irifo kuwashaka kugira ngo tubafitire anniversaire yabo cyangwa navyo wigeze ukora ko nibaza ibintu vyarinze bimenya mwebwe twe twarabimenye kuko twe turashaka amakuru niyo mpamvu twagukubise surprise uno musi kugira ngo tuvuga ati mbega turahabasanga bimeze gute ariko cyo gituma mvuze musanze iyo ufise umwana waravyaye umwana ukamenya umunsi mukuru w'isabukuru yiwe abo dufate nk'ivyo bibazo kabaye ndi umuntu mware kubibaza mware kubaza mimenyene bati gute mwebwe umwana we arafise anniversaire hama ntitukubonemo vyagenze gute nibaza ko rero vyishura ariko nawe urashaka kwishura nakubaje ati mbega waramuhaye ubutumwa cyangwa nabwo wigeze ariko rero navuze nti ubisanzwe ufise umwana urubanza rwose yogira urubanza rwanze rumenya mwebwe muri aba journalist gute umuntu yari yavyaye umwana yamutwaye indamezi 9 akavuka yoyobegwa umunsi mukuru wari wo wose w'umwana wiwe ico gituma mvuze nti musanze ibibazo nk'ivyo habo mu mubaza ati niko mwaje ngaha canke mwari kumubaza ce mukamutelefona ko turi mu rubanza canke nimba ari yababwiye kutahari vyagenze gute muga jewe nibaza nawe ivyo butse nimba warabibonye wabibonye kuri stat je nabibonye kuri stat kuko si benshi nagiye ncamba ntuze ku muntu wese ndamubwire nti uze ku rubanza naranditse ndavuga nti shuti bagenza babibonye shuti bagenzi mfise umunsi mukuru w'isabukuru y'umwana umuza tukifatanya rero umuntu atubakurikirana ivy'umwana wiwe urumva bikanda bikurikiranwa n'aba journalist nico gituma navuze ahubwo vyiza ivyo bibaza vyobazwawe bisigura yuko reka utaza ngaha ari impamvu ziwe atari impamvu zawe cye nta muntu umwe nazibiye nibaza mubo bazibiye harya mwasanze huguruye nimwe bazibiye kuko namwe ngira bumva bitari vyemewe umuntu wese yoza n'ubuyoza haruguruye n'uwoza avumba twomuhifana nabona hajya ko ari ikazi yego yes ati n'uwoza avumba twomuha ikaziye mbega tukiri ngaho nyene nashaka kubaza ndabona abantu benshi mbega abavyeyi ba mimi babashse ngaho hatarinze haza mimi abavyeyi ba mimi ntacyo dupfana mu gihe nyina mimi atahari ariko wa munsi mwari kumwe uvuga nde umuvyeyi wa mimi umunsi duherukana ndibaza mwari kumwe mbega kwe kuno munsi nata atashe kiriya gihe nibaza ko kiriya gihe cyari kiganiro cyari kiganiro kandi ikiganiro cyari twateguye kiriya gihe twateguye Cheki genje nakwihamagari mama wiwe ahari ivyavutse waravyumvise ishimye ko nagarutse ahubwo je nibaza nuko benshi havuzwe yuko yoba hari bibazo bwagiye bibazwa ko barakuboreje byagenze kunuku je namuhamagaye kugira ngo atange umuco y'ivyo ariko biripasa kandi nibaza ko umuco utanze neza nubwo mu nyuma bagiye kumuvuguruza rero je mama wiwe nawe niyaza yabanye nawe we iyaza je sinamwirukana kuko narinze ntumira abantu sinikwankira yinakuru w'abana kugira aze mbega ku ruhande rw'iwawe wari witeze ko baza kuza acanke byagutangaje kubona batari je ntacyo ntangaza ariko we kubwa wari witeze ko baza kuza ntavyo nari niteze kuko gituma abantu banavyiteze burya abajya babonye hariya nuko basanzwe baza nubundi mu gihe ngwaje mu gihe mfisaka urundi rubanza kanaka cyane nabone barabantumira rero ntacyo ntangaza ku muntu yoba ataje mu vyishimo by'abana canke mu vyishimo kanaka mu gihe adasanzwe yishimira kuko nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo munezeranwe n'abanezerewe mubare n'abababaye burya bubona baje iyo mbabaye benshi baranyandika bavuga ati pole abandi bakansura iyo nezerewe nabo bamfasha gutera impundu ni ukuvuga rero umuntu adahora aza ko kuraba ubabaye nibaza ko atoza kuraba unezerewe niyo boza umuntu ataje kundaba mbabaye ntiyoza anezerewe
sinomwirukana bivuze mugabo nta munezero vyontera nta cyoshituka yego yes tukiri ngaho nyene ndabona n'abantu umenga murasa sinzi ko ari abavyeyi bawe sinzi ko ndabona abavyeyi hajya sinzi ko ari abavyeyi bako ndabona umenga murasa ntawe ihakana nyina nubwo nyina yihakana abana reka ndakivuga uko cyane umuvyeyi wanje yego sinomwihakana ntantera n'isoni ndamupostinga kuri stati ndamunezererewe kubera mama kuza umva sinogira ubanza ngo abuze kuri wereke kuza kwanza niyo banamwitumiri no bamutumiye avuga ati kabisa irifo kuwashika kugira ngo ibintu bigende neza ega barakuze n'abana bazi kuvuga ubu ico bakeneye ntuze barahinga je nabonye kuri stati hariho ufise imyaka 6 wari ufise imyaka 4 uyu n'uyu wafise imyaka 6 ya yarafise imyaka 4 babaye abantu babagabo petit n'abasore yes tukiri ngaho nyene mbega urubanza uko wari waruteguye ubona byagenze gute byagushimishije cyangwa bimeze gute urubanza rwashimishije kuko urubanza rwigwa n'abantu Imana yadufashije narusa abantu ifana turangwa atanumwe imbere yiwe atafise yabuze icanye no kujya mu mwanya turaza gufungura hama badushiremo igisirimba dutambe yego yes cameraman urasikia ati no kujya mu mwanya turajya dutambe ibintu yes urumva ruko rero duhiriwe duhishije twakubye surprise ariko tuza gutaha turiye urumva ko ibintu biza kuba bimeze neza cyane mbega umwana w'imyaka 6 bamwita gute yitwa Peace Place yes umwana w'imyaka 4 yitwa Jibol yes Bongeye de la saison bamwita Bongeye de la saison mbega Bongeye de la saison bisigura nukuvuga ni Bongeye ni umusore w'amahanga ngirango yowe bayaselektionywe ya niko no umusore w'amahanga ya selection yego nyene adateye amazi ariko rero hari n'urusaku rwanzanye no munsi mu misi heze narumvise yuko bishobora kume mpengugire wihereza ubundi umuntu wihereza umuntu cyangwa umuntu kazi ikitabuze n'induru mu isoko ikitabuze n'induru mu isoko ivyo byose naho nogira intuze ico kihari kandi urabona aracari muto inkwano zirahari uracyari umusore inkwano zirahari abana no kuje mu nyumbu nta pampers bacambara yes abakobwa barahari kabisa abavyeyi nabo bayiteguye kuguhe kumpezagira kabisa nta ngorane twite ariko rero harandi makuru narifise sinzi ko ariyo aho byavuzwe yuko inyuma y'ibi birori ushobora guca werekana uwundi umuntu ni mu mwanya araza kuza arahari arahari ushobora guca werekana uwundi umuntu mushasha arahari agisa bakuzi ba Loy TV mama we ibintu n'uburyo bega uwo muntu aza kuza ajyanye usanga atinye kamera ubundi ariko arahari bisigura yuko mu kanya gatoya cyane uza kutwereka uwundi umuntu oya ko yatinye mwebwe usanga yabonye kamera buriya nere kwambwira ko aje urumva ro yase ko mushira muri kamera kugira mwe uraza abantu babagene ko bafise amasoni ndikana no bivuga ariko arahari tu uno musi yetegezwa kuvyina dutambe dutariki ariko rero ndabasanze mu rubanza munyihangane ubwo nakubise surprise niyo mpamvu kugira ngo tumenye mbega amakuru abameze gute mbega bimeze gute yes watubwiye dishi watubwiye yuko mu kanya gatoya uza kutwereka uwundi muntu ibintu biza kwemeza neza cyane kugira rero ndabareke urubanza rubandanye ndashaka mu gusozera ugira ikintu ubwiye abantu bako barakurikirana Loy TV ugira ikintu ubwiye abakunzi bawe muri rusange cyangwa se abantu biteze uwo muntu mushaka igihe cyo kumwerekana kizogera uno munsi twari mu rubanza rwo kwifuriza isabukuru umwana wanje kandi nashimiye buri muntu wese yahageze kuko bari bafite byinshi bakora bariko babihevye nkashimira n'Imana niyo nari naguhera ko yoyo yashoboye kongeza kuri uno munsi Ego. Agese kanda gushimere kanda kure kugira ngo urubanza rubandanye nakubwiye ko twaje tutamuteguje niyo mpamvu yabwiye ati reka ndamureke urubanza rubandanye ndibaza inyuma y'ibi turaza kuyaga nibindi reka ndagushimire ku mwanya waduhaye nubwo twagusanze mu kazi nubwo twagusanze mu bikorwa ariko wagerageje uraduha umwanya kanda ati merci beaucoup. Ciao. Ariko rero uwo muntu turamwiteze yose bakozi ba Loy TV mu kanya gatoya cyane uwo muntu mushasha turamurindiriye sivyo none cameraman ariko atinyaka ndashaka kuza ngaha ari kamera ntasubira kuza ngaha arimo kamera sasa cameraman izinya kamera basi turamuraba ariko turamufotora ni telefone sivyo none ni abemerera kwaje kwa plan reka tugire reka reka ndakure ko urubanza rubandanye merci beaucoup aha